Mwaramutse namwiriwe kuri mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro vya Ganawe TV. Twizera yuko mumeze neza cyane. Twongera kandi tubaha n'ikaze mu kiganiro cyacu inkino cyo kuno munsi wa kane igenekerezo n'ijya gatanu kwezi n'ukwa kabiri umwaka n'ubihumbi 2026. Mu makuru yacu y'inkino yo kuno munsi tuza kuba tuyahera mu Real Madrid ariko haravugwa ibijanye n'isoko gigura nigurisha mu kwezi kwindwi, ariko kandi hategekanijwe abakinyi bagiye kubasohoka n'abagiye kuba binjira. Mbega abo ni bande? Muri Real Madrid kandi ariko haravugwa ibijanye na kazoza k'umukinyi akaba nakizigenza n'umugore we Dani Carvajal, byose turaza kuba twicamo tubirabe. Muri FC Barcelone ariko haravugwa amakuru y'uwitwa Marcus Rashford. Mbega amakuru nayahe? Kuwitwa Lamine Yamal hari amajambo yaraye ashikirije, turaza kuba tuyacamo na nyene tuyarabe. Pep Guardiola hari amakuru ariko aramuvugwa ko mu mugwi wa Manchester City. Ayo ndetse namwe n'ayandi tubafite muri kino kiganiro cyacu, ni musangwe ikaze. Ganawe TV. Muri Real Madrid hari amakuru ariko aravugirwa. Inkuru ya mbere twababwira nuko uno mugwi wa Real Madrid nkuko mumaze imisi mubibona n'umugwi utari kuraja kuba uja ku isoko cyane, ariko nubwo biruko uno mugwi wa Real Madrid suko hoba hariho ikibazo c'uburyo. Uburyo bwo bakubwira yuko buhari muri no mugwi wa Real Madrid, ariko ico uburongozi bw'umugwi wa Real Madrid budashaka no gufatirwa ibihano na fair play financier kukijanye na cyane kumishahara ndetse no kuguma binjiza abakinyi ariko batasohoye abakinyi. Rero akaba ari nayo mpamvu umugwi wa Real Madrid muri uno mwaka utagiye ku isoko muri kuno kwezi kwa mbere, no kugira ngo ushobore kuzoja ku isoko ryo muci tugiye kuba tujako narijya uzoba wamaze kuba utegekanya gusohora abakinyi bamwe kugira ngo bashobore kwinjiza abandi. Muri no mugwi rero wa Real Madrid hari abakinyi bariko baravugwa ko bashobora kuba binjira muri no mugwi, na cyane nkuko ikinyamakuru cha Mario Cortegana kibivuga, nuko umugwi wa Real Madrid uri kurifuza cyane gusinyisha uwitwa Vitinha ndetse na Enzo Fernandez wa Chelsea. Vitinha mukamusanzwe kaba asanzwe ari umukinyi wa Paris Saint-Germain, ariko rero ibyo bisogira ngo bizoshoboke nuko hoba hariho abakinyi bamwe mu mugwi wa Real Madrid azobanza kuba basohoka muri uno mugwi. Iyindi nkuru iri kiravuga mu mugwi wa Real Madrid nkuko ikinyamakuru cha Diario AS kibivuga, nuko umugwi wa Real Madrid umaze kuba ufata ingingo kujanye no kuzogarukana abakinyi babiri bari mu ntizanyo, aribo Enrique Philippe uno mukinyi w'umunya Brazil yaje kubatizwa mu mugwi wa Olympique Lyon mu gihugu cy'Ubufaransa, ariko kandi na mugenzi we w'umunya Argentine yitwa Nico Paz yaje kubatizwa mu mugwi wa Como hariya mu gihugu cy'Ubutaliyano. Abakinyi nuko ari babiri bivuga yuko ingingo yamaze kuba ifatwa n'umugwi wa Real Madrid kugira ngo bazoshobore kuba bagarukanwa muri uno mugwi wa Real Madrid muci. Iyi ni nkuru tworangiriza ko umugwi wa Real Madrid ni nkuru y'uwitwa Dani Carvajal. Inkuru dufise muri kano kanya nuko uno mukinyi Dani Carvajal umugwi wa Real Madrid ivuga ko ugiye guba ufata ingingo kubijanye na kazoza kakizigenze wabo ariwe Dani Carvajal. Hari amakenga kuba ashobora kuzoguma muri uno mugwi canke atazohaguma. Mu gihe rero uwitwa Dani Carvajal yohaguma, Real Madrid nta wundi mukinyi wo ku ruhande rw'iburyo na cyane inyuma bazosinyisha, ariko nani yaramuka agiye bidakonze ko yongerezwa amasezerano, umugwi wa Real Madrid muci uzobwirizwa kuzogura undi mukinyi w'inyuma ku ruhande rw'iburyo nkuko uwitwa Mario Cortegana abimenyesha. Rero niyo makuru dufise gushika muri kano kanya muri Real Madrid. Muri FC Barcelone uwitwa Lamine Yamal yarayakoze ikiganiro kitari gito kirekire, ariko kandi
ni Lamine Yamal ubona ko yariko arashimira na cyane cyane mu gwa FC Barcelone ndetse n'usanzwe wamuhagarariye mu vy'amategeko ariwe Jorge Mendes. Ushobora kwibaza none ko abashimira kuyihe mpamvu? Nuko umukinyi Lamine Yamal mwarabonye kuva mu mwaka uheze ukuntu uno mukinyi yakoresha imbuga ngurukana bumenyi cyane, ibijyanye n'ubuzima bwiwe akabishira ku ma réseaux sociaux, ku mbuga ngurukana bumenyi. Uwitwa Lamine Yamal uko biriko biragaragara kuva no mwaka utangura, ni umukinyi ubona ko yahinduye vyinshi mu buzima bw'umukinyi w'umupira w'amaguru. Ni Lamine Yamal ubuzima bwiwe ubu atakibushira ku mbuga ngurukana bumenyi, ubona ko yabigabanije ubu unye akitaho umupira w'amaguru cyane. Ni Lamine Yamal ubona ko n'urugero rwiwe rwaje kuba gwiyongera gwaduze cyane kurusha uko gwari ruri imbere yuko ahagarika ivyo gukoresha imbuga ngurukana bumenyi. Ni Lamine Yamal rero yaje kuba afata akanya ko gushimira umugwa FC Barcelone wamubaye hafi mu kumuha ivyo vyiyumviro vy'ukuntu yoshobora kuba yogabanya gukoresha imbuga ngurukana bumenyi maze akitaho ibijyanye no gukina umupira w'amaguru, ndetse anashimira n'uwitwa Jorge Mendes ubusanzwe wamuhagarariye mu vy'amategeko. Bo bagiye hamwe baja kuba bafasha uno mukinyi kugira ngo bashobore kuraba ko iterambere ryiwe mu mupira w'amaguru ryoduga neza cyane. Iyi ni nkuru mu mugwi wa FC Barcelone nk'uko tubikesha ikinyamakuru Sport, kimwe mu binyamakuru bivugira cyane umugwi wa FC Barcelone gikorera mu gihugu ca Espagne. Kino kinyamakuru kiratubwira ko umugwi wa Manchester United na cyane umumenyereza mushasha ahari uno musi vy'imfata kibanza ariwe Michael Carrick yifuza kugarukana umukinyi yitwa Marcus Rashford mu gihe yobahawe amasezerano yo kubandanya kumenyereza no mugwi wa Manchester United. Ariko kandi bivanye nuko uno mukinyi ariko arigenza neza muri no mugwi ndetse anashimisha uburongozi bw'uno mugwi ndetse n'umumenyereza wabo ariwe Hans Flick, ni Hans Flick nawe ubona yuko yifuza kugumana uno musore ariwe Marcus Rashford. Vyumvikana rero haba ku ruhande rw'umumenyereza Carrick mushasha wa Manchester United ndetse n'uwitwa Hans Flick ndetse n'uburongozi bwa FC Barcelone, bose bariko barifuza no musore, bamwe bifuza kumugumana abandi kumugarukana. Ariko rero kino kinyamakuru Sport kimenyesha ko umukinyi Marcus Rashford we atifuza gusubira na rimwe mu mugwi wa Manchester United. We akaba yifuza kubandanya ibijyanye no gukina umupira w'amaguru muri no mugwi wa FC Barcelone, akava mu bijyanye no gutizwa muri no mugwi maze akaguma muri no mugwi mu gihe boramuka bamuguze burundu. Rero ni Rashford tugiye kuba turinda tukaravyukuri nimba FC Barcelone zoshobora kuba yogura no mukinyi akaguma muri no mugwi canke yoba agiye kubasubira mu mugwi wa Manchester United. Ariko kino kinyamakuru kitubwira ko uno mukinyi ariwe Marcus Rashford atifuza gusubira mu mugwi wa Manchester United. Iyi ni nkuru twababwira nuko mu gihugu cy'Ubwongereza uwitwa Pep Guardiola, nuko uwitwa Pep Guardiola bivugwa ko uno mwaka ushobora kuba umwaka wiwe wa nyuma agiye kuba amenyereza uno mugwi wa Manchester City. Biravuga yuko uno mumenyereza ariwe Pep Guardiola yaramaze imyaka myinshi ariko anamenyereza uno mugwi wa Manchester City. Ariko kandi nuko ikinyamakuru BBC kiravuga yuko muci rya 2027 uwitwa Pep Guardiola ashobora gusezera muri no mugwi wa Manchester City, maze Manchester City gushika muri kano kanya ubona ko iri kirarabira hagufi abamenyereza bashobora kuza gusubirira uwitwa Pep Guardiola mu gihe yoramuka asezeye muri no mugwi w'aba Citizen. Mu mazina rero ariko aravugwa harimo amazina y'uwitwa Cesc Fabregas no mumenyereza wa Como mu Butaliyano, hamwe na Xabi Alonso nawe nyine ari mu bamenyereza bariko bararabigwa hagufi n'uno mugwi wa Manchester City, ndetse n'uwitwa Enzo Maresca nawe yaje kuba yirukanwa muri Chelsea the Blues. Abore niwe bamenyereza umugwi wa Manchester City uri kurabira hagufi kugira ngo bazoshobore kuza gusubira uwitwa Pep Guardiola mu gihe yoramuka asezeye muri no mugwi mu mwaka wa 2027. Reka tubashimire rero mwebwe mwese mwashoboye kuba tubana muri kino kiganiro cyacu, naho ku munsi w'ejo mu makuru y'inkino azori karavugwa ndetse duca no muri ya mahiganwa 5 akomakomeye turaba inkino zizoba zitegekanijwe ku munsi w'ejo.